Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervase Ndirakobuca yatahutse ava mwizinga rya Zanzibar aho yari yagiye aserukiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu birori byo guhimbaza imyaka 60 iryo zinga rimaze ryiganzuye. Tuje tuva mwizinga rya Zanzibar aho twari twagiye duserukiye nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Jeanne Major Evariste Ndayishimiye mu birori abo bagenzi bacu bene wacu bari baramutse bafise byo guhimbaza imyaka 60 iheze habaye amahinduka akomeye muri iryo zinga na cyane ko imbere y'ayo mahinduka hari ibibazo bitari bike. N'urugendo rero rwagenze neza cyane kandi n'ivyo birori byari bihimbaye neza cyane kubera yuko naho twavuze yuko ivyo birori byaraba izinga rya Zanzibar byari byitabwe n'abatanzania bose muri cacivugo cabo yuko ubumwe bwabo aribwo butunzi bwabo. Warabona ko abatanzania bose babiryoherewe kuba bari muri ivyo birori. Ikigira kabiri cari kibereye muri ivyo birori nuko batiginye iyo myaka 60 gusirangiye ayo mahinduka abaye nico bise mu gifaransa la révolution baciye bagira n'umwirimburo wo kwirimbura aho bavuye naho bageze no kuvuga ubuzima bw'abene gihugu aho bari imbere y'ibihumbi 1964 naho bageze no munsi mu bihumbi 2024. Urabona neza yuko bavyiteguriye kandi ukabona neza yuko bateye intambwe uravye uko iryo zinga ryari gifashe uko ubuzima bw'abene igihugu bwari bumeze ukaraba nuno munsi aho abene igihugu bageze. Uharuhande y'ibirori nyamukuru bitari vyamujanye ngo yararonse akaryo ko kugendera ibibanza bitandukanye nk'ikibanza bagurishirizamwo abacakara ndetse n'imirima itandukanye y'imiti kama. Muri ico kibanza rero uhageze urabona ivyahakorerwa. Icyo kibanza kikaba cahuriramwe abantu bavuye muri Tanzania, mu gihugu ca leta iharanira ubumwe ya Kongo, muri Zambia. Uno munsi mbere muri ico kibanza ukahabona ibintu no kwita ko bibereye ijisho kubera yuko aho ugo rudandazwa rw'icamunara ruhereye haciye hubakwa ingoro z'Imana aho tuhasanga ingoro y'Imana ya Ecclesia Katolika Cathedral, tukahasanga imisigiti, tukahasanga mbere n'amasinagoge, eka mbere tuhasanga mbere n'urushengero rw'abangirikane bubatswe n'umuntu twese tuzi ngaha mu gihugu cacu ari yatanguje kububaka ngo bita Livingstone kubera yuko abonye ivyari vyabereye aho hantu yaciye atanguza umugambi wo kubaka iyo ngoro y'Imana. Iyo ngoro y'Imana uko yayubatse n'ubu niko imeze birabereye ijisho rero. Iruhande y'ico kibanza cadandarizwamwo icamunara abagiye gukoreshwa ubucakara twaragendeye kandi n'imirima itandukanye y'ibiti kama vya Zanzibar, eka mbere n'ibiti vyaje bizananye nabo bakora ubucakara kuko muri ico gihugu ca Zanzibar murazi ko kiri ku mazi hanyuma aho kiri rero horohera abantu kwashika. Wahasanga abavuye i Buraya, abavuye muri Amerika, abavuye mu Buhindi, eka mbere n'abavuye mu bihugu by'Abarabu. Ibitero bagiye baratwarayo bose umwe wese ku migenzo bari bafise urasanga ahantu babiteye uno munsi ubigendera. Ariko ico nagereshikize ngaho gikomeye cyane n'ikintu uko ibiti kama vya Zanzibar harimo ibiti bakoresha ku miti kama y'abene gihugu b'iryo zinga. Hariho rero n'ibiti bindi rero vyagiye bizanwa nabo bagiye bahashika baje muri urwo rudandazo rw'abacakara usanga bakoresha mu gukinjika mu guteka, ibindi babikoresha guhindura ubwiza
ivyo muca muvyumva nka bijya bikoreshwa n'abahindi urabibona ivyo biti bakigusoromeye ukabona ajya amarangi bisiga yuko hejeje kugisoroma acamena agaca asiga uko nyene bigaca bifata kujya nyene ku rugendo niko rwagenze ako rwari urugendo rwiza cyane kubera yuko igihugu ca Tanzania n'igihugu c'u Burundi abatanzania n'abarundi dusanzwe turabavukanyi kandi muzi neza yuko kuva kera n'igihe igihugu cyacu cari mu bihe bitoroshe abatanzania batwakiriye nk'abavukanyi n'ubu rero byarabanezereye cyane kubona tuza kubashigikira.